mwaramutse abandi nabo mwiriwe nongeye gutegwa iteka ryo kubatumira muri ibi biganiro turiko turakorana na Nathalie ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya tongeye kubatumira mu biganiro aho turiko turasozera kuri ya partage sur les tempéraments uko duteye uko abantu tumeze ibitugize vy'ibwina muri twebwe nongeye gufata aka kanya kuko bashimira tumaze iminsi muri urugendo rw'amatamperama twabonye abantu benshi bibafasha turashimira Imana no kuri impact vyagize ntitwibaza yuko bizobafasha kugeza muri urwo rugezo n'ukuri turabishimira Imana hari abantu benshi bikunze hari abantu benshi biyakiriye hari abantu benshi basubiye gutahura yuko bafise agaciro mu maso y'Imana kandi hariyo na benshi batahuye yuko nabo Imana yo bakoresha uko bari donc ivyo vyose turabishimira Imana turashimira abantu turafise amakouple atari make yireconcilier à travers inyigisho canke izi partage turafise abantu n'ukuri vyashitse aho basaba ikigongo batahora bagisaba ni ibintu vyinshi twagiye turabona bigenda birafasha abantu rero twari tumaze iminsi turiko turavuga kuri resume kuko turiko turasozera iyi ni audio ya nyuma ku matamperama kiretse ni haba ikibazo muzotubaza canke ikintu mugomba guterera kuri ico canke intahe nizo tuzopartaja hama twagomba uyu munsi rero tuvugane ku yandi mapoint mbega iyo ayo matamperama ane ari sous pression canke ageze ahantu menga mbega sous pression no cita gute basa n'abakandamijwe basa n'abari mu aho vyabashuhanye mbega bavyifatamo gute canke nibiki bibaranga ikindi naco mbega motivation kiba motiva kibatuma bakora ivyo bakora canke kituma novuga kibakaribira kigatuma basubira guhaguruka ikindi naco turaza kubona amakarite yabo mu buryo rusangi tuze kubona n'amadefo mu buryo rusangi nagomba kubaza Nathalie rero ku phlegmatique n'abamelancholique mbega iyo bari sous pression igihe bakandamijwe cyane bari munsi mu cano wabakiye mbega bifata gute ndashaka gusubira kuramutsa abantu ndabashimire gose ku masengesho dayo mumaze musino tungirira nico Olivier ko aravuga abadushingira intahe ni ibintu vyiza cyane hari abatubwira ati twasuye gukundana bushasha niyo ni intahe idasanzwe cyane n'ukuri Imana ibahezagire rero iyo izi resume tweko turagira zituma umuntu ari hagati y'ikibazo canke ari mu bintu vyiza canke ubana n'umuflegmatique canke ugakorana n'umuflegmatique umuntu mudasangiye temperament canke melancholique mukora heki n'umusanga mbega iyo bari sous pression babigenza gute mushobora kuba muri ku kazi mushobora kuba muri mu muryango hakazi ikibazo kikabakandamiza kikabacinyiza kabisa mbega umuflegmatique yifata gute ikintu akora ari yandesi ntazi guhitamo n'umuntu bazovuga ati wewe imye cyose turi mu kibazo wowe ntwigera uvuga ico yumviriye wowe wa muri yego uja aho rugiye ntwigera uvuga ico wiyumvire c'est quelqu'un qui est très indécis ntazopfa yaratanze nk'ubu hari abantu babiri canke batatu bariko yatezo gucira gufata decision n'umuntu atazovuga by'ukuri ngo warukwiye kugira gutyo warukwiye kugira kuriya n'umuntu benshi bazova bavuga ngo il n'est pas vrai kubera iki yamashaka kugarder les bonnes relations wewe ikimuranje ishinga si kibazo kubana neza n'abantu donc azoba indécis canke rero afise nk'umuntu amutwara hejuru canke yumva umenga yeye une certaine autorité azoba docile bisigura azopfa kugena iyo bamujana ntazoshwana vraiment n'umusoda mwiza no habamwa n'umusoda mwiza kabisa umushize akurikira amategeko nkuko yamubwiye atembiyo ruja nta ngorane ariko n'umuntu hosi abika kuko n'umuntu ya introverti donc ashaka kwa rancunier akazokuzurira ikintu cabaye il y a 20 ans 30 ans ivyo kenshi bashobora kuvyitirirwa abagore mugabo n'abagabo baba phlegmatique niko bameze barashobora kuronka iyo dose ya rancune umumelancholique nawe ari sous pression ikintu ashobora kugira ni iki d'abord abanza gutakaza ibigumbagumba kenshi ndibuka ko aho tuvugana bakunda kuncokoza ati Nathalie mu ngorane ni El Shabab nta kigumbagumba fise je bicibinyika biragenda pe muri ako kanya en fait ikintu gifata ingorane ziri
tuzitorera inyishu ntangura kwiyumvira gupanga mu mutwe donc uri kurapanga mu mutwe nta bigumbagumba bijamo rero uri hanze uri kurandaba uri kuraraba umumelancholique ariko arakora sous pression iyo n'abagenzi banje bari babizi ndi ku kazi ndi muri urgence ndi muri salle d'accouchement ndiko ndiruka inyuma ntituzinanye sindakuzi je suis froid non pas ko nshaka kuba froid ndicanja muri mode ntezo gukora donc ibigomba bwonca ndabishira kure ariko en même temps nkaca mba strict twarababwiye yuko abamelancholique bakurikira amategeko muri ako kanya rero baca buma kurusha baca encore plus strict baca baremera n'abantu rero bashobora kuba extrêmement religieux iyo bari sous pression baca bakurikiza cyane amategeko ntasubira kurefreshisa kubera iki icanitswe nicakurikira muri ako kanya urakoze kuba korerike rero iyo bari sous pression nibuka iki kiranyorohera kuko hariyo abantu bahora bampa umutwaro kera bari bafise umukoresha yari umukorerike n'umuntu yabasupervisa hama rero yarakaze rwose kubera ahantu bakorera hariyo presiyo y'akazi ikomeye rwose abantu rero bari susa supervision yari yarabamaze hari abagwaye amayisitoma hari abagize ibibazo by'umutima ni ukuvuga barakandamijwe kuko iyo ari supuresiyo aca babwitara urumva aravuna aramena aramanyura araburitariza abantu kuko mwibuke agomba gushyira kuri objectif urumva ibyo rero arabikora mu buryo bw'imvugo urumva bishobotse narababwiye muri yindi odiyo yuko yokoresha n'inkomezi kugira ngo ashobore gushika kuri objectif yiwe kandi niyo abona atari gashika kuri objectif yiwe ni ukuri abantu arashobora kubafata nka mbega no bita ndabuze expression ukoresha ni ukuvuga ntiyemera inaccepte pas facilement de perdre la face donc wewe wari muri ekipe yiwe niwe abitako ubwo bushuhe iyo presiyo arayigushira ko completement kuko ntiyemera yuko amaramara ntiyemera yuko donc amera nabi cyane aca atakikosa abandi yumva yuko ari abandi bamubuje gushika kuri objectif ziwe urumva ikindi nacyo araba critique rwose icyo twarakivuganye ko hama kumusange nawe iyo ari munsi y'umuriro ukomeye cyane ni umuntu aca acika inconsistant kuko mwibuke yuko arakunda variyete rero agerageza akumva karanse kubera hariyo presiyo reka ngerageza aka nako byashushe reka ngerageza aka ni ukuvuga baratora ava kuri iki ava kuri poroje arashobora iyo ari muri presiyo arashobora gukora nk'amaporoje ashika nk'aya kandi ikintu nabonye kubasanga nivuze n'abantu iyo bari sous pression umenga rimwe na rimwe basa n'abataye ubwenge mugabo presiyo je nabonye niyo ituma nkora ibintu bikomeye ni ukuvuga iyo ndi munsi ya presiyo ikintu nafata isomene kugira nkore ndashaka kugikora mu minota 30 nicyo gituma rero kenshi usanga baravuze ngo ibintu byabo babikora ku munota wa nyuma umenga bari recherche ya adrenaline rero presiyo irabazanira iyo adrenaline gusa rero probleme hari guca usanga baca baba superficielle urumva baca baba superficielle baca hejuru kuko ntibagomba kubabaza baca bagendagendera hejuru hama natali nagomba kumubaza tugomba kuvugana iyindi point la motivation ni giki kimotiva aba phlegmatique hamwe n'abamelancholique icyo navuga nko ku phlegmatique ikintu kimumotiva ni faire profil bas guca bugufi kutaboneka kutaja kure ikimumotiva by'ukuri ni uko umwanya wiwe igihe iyo habaye nk'amashangement mu buzima bwiwe ntashaka kugira effort ntashaka kwereka akunda son confort akunda ibyo yamenyereye akunda icyo bita le statut ko uko yabisize nishko ashaka kubigumamo rero wewe washaka ko ibintu biguma biri mu mahoro donc kandi ari dans la discrétion faire profil bas ariko nk'umumelancholique ikintu kimumotiva ni giki nawe ntakunda ibintu by'amashangement ntakunda ibintu bihindagurika ntakunda ibintu bimujanirana hama ashaka yuko abantu umwanya ugenda
umuntu barespekita umwanya nta kundi rero ibintu bihindagurika no ashaka ibintu biri sitabule nk'uko nababwiye jewe uribye ambwiye ati hewe ahubwo twagiye numva umenga aramvutuye umenga arambabaje vrema ni ukuri n'abantu rero bashobora gukora neza mu gisoda kuko mu gisoda bamwe ibintu birapanze kandi kera jewe namwe nifuza kuja mu gisoda numva umenga wawu gukurikira amategeko n'iyindi suje rero n'abantu bose barespekita umwanya bakunda ibintu bipanze c'est vraiment la motivation faire les choses au bon moment batarengeje umwanya uko vyari bipanze description aussi des tâches précises mubwira icyo ategerezwa gukora nawe ariko arakubwira ariko arakwexplica umumelancholique akubwira ari structure hewe ugira gutya kandi uza kubikora gutya ubize bwe rero utabike uzushobira mubabaza il est motivé par la description des tâches mubwire neza ingene biza kuba organize hama ku mukorerike namwe ndamuvuze ko ikintu kimumotiva ni ukuroreva amadefi umukorerike twarigeze kumuvuga igihe twamuvuga ko wenyine twaravuze yuko n'umuntu nimba ugomba kumuvyura mubwira icyo adashobora urumva kandi mu buzima bwiwe au fond de lui ou d'elle yaba ari muri competition urumva agomba gukora neza kurusha abandi mugabo agomba no gukora neza kugira yisurpasse urumva n'umuntu yamara ya competition avec les autres mais aussi avec lui-même ou avec elle-même agomba kuruta abandi agomba kubishikako agomba batrofe urumva kumva yuko hari uwundi ndibuka hari umukorerike twakorana ni ukuvuga après chaque mois kubera twari muri vente bari bafise ingene baprograma amaresultat nka kujya ko mu ishuri rero umuntu yagize amavante menshi baca bamushira kuri tableau bakamwandika kuri tableau bakaca bamuha n'akantu kameze nk'agatrofe berekana yuko c'est l'employé du mois yakoze ibintu bidasanzwe naho mbona uwo mukorerike bene da atabaye uwa mbere yarababara yaramererwa nabi urumva kandi ukabona ko agwaye hari n'igihe kenshi yaca asaba umunsi avuga ngo yumva amerewe nabi agaca ataha amerewe nabi mugabo jewe ni ukuri naho nabanje nshinze kuri objective zanjye kuko abo dukorana turi muri relation nziza jewe numva yuko objective yanjye nayishyizeko rero abasange rero nico ikintu bagomba twarabonye yuko hariyo reconnaissance sociale ariko agomba yuko habaho kumva yuko hariyo une bonne relation igihe yumvikanye n'abantu ni ikintu kimukorako ni ikintu kimuha amahoro kandi iyo afise abantu yumva yuko bariko barumvikana icyo navuga kiba kimushikanya ahantu hakomeye hama tugomba kuvugana rero amakarite n'amadefo y'ayo matamperamane niyo tugomba guhereza ko mbega karite z'umuflegimatike n'umumelancholique n'izeganata umuflegimatike ikintu karite ya mbere abantu bamubona ko ni umuntu ari calme n'abantu batavugira hejuru n'abantu baboneka nayo uri kurarondera umuflegimatike biragoye kumutora kuko wamuvuga ati mbega yashatse kumuvuga ko teruma yama ari calme kutanamubona ni umuntu ari calme ari patient afata umwanya wiwe ari patient cyane kandi umuntu atuma ibintu bituze il est tempéré ariko umumelancholique wewe nawe nyine ari calme ari assez calme ariko ari mu bwenge ari mu bintu by'ubwenge ari dans ibintu biri intelligent yama ariko ararefléchir yama ariko ariyumvira donc umuntu umuhaye ibintu byo kwiyumvira orara biraryoshe vraiment kabisa rero ni umuntu wose kuko ashobora guca nko mu ngorane ashobora gukomera afise ukuntu iyo agiye mu kibazo arafise ukuntu ibigomba bishyira iruhande ni umuntu iyo aciye mu ngorane c'est un esprit très fort ashobora guca mu kibazo sans problème sans problème tukavuga akomeye kurusha abandi ni umuntu qui est calme aussi ashobora gukora mu bintu by'ubwenge qui est très intelligent et aussi un esprit très fort karite z'umukorerike ni umuntu ari organize ni umuntu ari mu rutonde ariyorganiza n'abantu ku kazi wabo usanga biyorganiza amarandevu amaporogaramu amayesheyanse byose n'ibintu bariyorganize ikindi nacyo bafise une volonté de faire igihe yiyumvisemo yishizemo ikintu ni ukuvuga icyo kintu aracumira ko mpaka agishyitseko ni abantu usanga mu buzima bwabo amadefete baronse ni make
kuko n'abantu amadefete arabica deja nicyo gituma bakoresha ubwenge bwabo inkomezi zabo washaka binakunze bavyore n'amaregre yose abaho kugira batsinde urumva ikindi nacyo n'abantu bari pasiyone hama kubasanga karite zabo n'aba bon vivant n'abantu baryohewe n'abantu bari mu munezero ni ukuri kubana hafi n'umusange ni ukuri muraba mu munezero si byo gasheri urumva hama ikindi nacyo n'abantu bari optimisite urumva n'abantu bari optimisite baba bumva yuko ejo ni heza oya muntu arahava twemerera oya bijya bintu biracamo ijya dosiye irakunda umenga ni ukwizera urumva bagira ibyizigiro fasilima urumva kandi banizera n'abantu nicyo gituma kenshi abantu bakunda kuvuga ngo basange bari nayife urumva yamba yumva yuko abantu bose ni abana beza nkawe yamba yumva yuko birakunda biracamwo nta muntu yo kwicara ngo yiyumvire ubundi nabi cyangwa amugire ko umugambi mubi tugomba guheraheza rero ku madefo y'ayo matamperama ane icyo navuga ku mufregimatike defo yiwe muntu yobonamo cyane ni umuntu atazi guhitamwo donc afise aussi faible esprit d'initiative yakunda ibintu bituje ntashaka guhindura ntashaka ibintu bihindagurika bisigura yuko kubera azofata initiative ikintu gishasha biragoye ashaka ibintu muri bya bindi nyene muri ya rutine nyene muri ya migenzo muri kwa kuntu ashaka kuguma hahandi nyene rero n'umuntu urabiye hanze uvuga ati ibyo umuntu ari paresse umenga ntakunda gukora arakora mu vyiwe mugabo ibyo yamaze kujamo imyaka n'imwe ntubimukuremo ni umuntu vraiment bigora kuva mu gufata esprit initiative nko kwiyumvira ikintu gishasha ngo akijemo rero nk'uko umumelankolike nawe naho akunda ibintu bipanze biri organize kubera ari perfectioniste cyane ingorane agira nuko ateba jari igihe mpora ndaba nk'amaye ibintu ntezo gupanga nk'umuntu akansaba nka PV n'ibiki bene ndiko ndeba ivyimviye nzobikora ndasubira nkasubira ngiye gato basi nzogikora ejo nibaza ko nzoba meze neza urumva ushaka kuba tellement perfectionniste yuko nico wategezwa gukora kenshi ushobora gucunguruza kenshi ntugikore rero n'abantu bari anxieux kuko bashaka gukogora bashaka kumetriza vyose bashaka gutahura vyose urumva ivyo navyo ntibishoboka n'abantu rero kandi bama babona ibibi imbere y'ivyiza la niho batandukanye rero n'umusanga ndibuka ko Olivier tugihura namubwira ntege kuti jewe abantu mvise comme politique umuntu ndamubonamwe ibibi gushika himane nyereka ivyiza muri we Olivier nati c'est moi c'est le contraire ni je manza kumona imwivyiza gushika himane zo nyereka mwe ibibi donc urumva imana iregisha kukwekiriba ariko au départ umumelancholique il est d'abord pessimiste yamabona ingorane rero kandi ikintu cyanyuma navuga kuri we n'umuntu agoye by'ukuri kuryohera kuko nawe biramugora kwiryohera kuko standards amategeko canke aho shira ubuzima bwe biterama hejuru ko bigo nawe ari biramugora kwiryohera bisigura yuko uzo content uzo satisfaise umumelancholique atari mpemo yera kabisa biragoye hama mu kurangiza abakorerike defo zabo n'abantu usanga bikunda abantu bari egoyiste hama n'abantu bashobora gutwaza umukazo urumva aho yashize naho ikindi naco n'abantu badasaba imbabazi facilement guca bugufi ngo narihenze guca bugufi ngo naravuze nabi n'ukuri atagenderewe na Yesu ngo ya caractère imwe twavuga tuzovuga ko ngo ibe forme muri we n'ukuri uzorindira gushika ucotse hama ikindi nacyo cya nyuma cya defo n'abantu bari impatient ko bagomba gushika ku ma objectif yabo rero hari igihe usanga bafite impatience ugasanga rimwe na rimwe birabakoresheje amakosa kuko bariko baravyola la loi kuko bakeneye gushika ku ma objectif n'abantu kandi banakunda n'amarakursi kenshi rero mu buzima amarakursi usanga ariko kujana mu bintu bidatomoye hama amadefo nayo y'umusange ni umuntu rimwe na rimwe usanga ari superficiel urumva ugasanga ni umugenzi w'abantu bose beofo abo bantu bose ni superficiel bose bavugisha nkaho umenga ni inshuti z'igitangaza mugabo ugasanga bazi amazina ni bake donc usanga ari superficiel ikindi naco arahindagurika skife yuko hari igihe uba umwiteze ko ibintu byinshi
ni ukuri ukamaramara cyangwa ugatangara ugasanga yabivuyemo kera kuko usanga chaque jour ni ukuri mude yabyutsemo aca agendera muri uyu mugambi ugasanga wa mugambi w'ejo yarawibagiye nawe atagenderewe na yesu usanga ari umuntu ameze nk'akanyugunyugu ava hamwe ajya ahandi haba ikindi nacyo ko ari umuntu ari impulsive ashobora kugira umunezero araba mu bigumbagumba cyane akagira umunezero uri ekisiteme mugabo akagira na kolera rimwe na rimwe iri ekisiteme kenshi iyo bari baravuga abantu babasanga egisampure bagomba gutangira ko cyane n'abamediterane bavuga abantu b'abatariyano cyane cyane nabo baravuga muri aza b'amafya yuko ari abantu bakora ikibi wasanga yaryohewe akakugabira amazu mugabo mudesevye gatoya n'umwana we akamwica urumva bagira kore iri ekisiteme donko ayo ni amadefo rero yabo twariko turavuga abakorerike n'abasange rero twagomba kurangiriza nk'aha ni ukuri iki kintu twarakivuze en large natwe cyaratwigishije cyane cyaratuguriye amaso mu bintu byinshi nagomba turangize nsaba Natali adusengera mwibuke yuko aya matamperama ni ibikoresho imana yaduhaye tuzokoresha muri iyi si turimo kugira ngo twempakite dushike no kuri misiyo yaduhaye imana ibahezagire mwarakoze abo twabanye aya mezi yose. ndagushimira data ku buntu bwawe budasanzwe kuko uduhishurira amana icyo wakoze icyo waremye uko watugize ndagukengurukira amana yuko nta tamperamo n'imwe mbi canke nziza ihari ariko ikintu cyose kivuye muri wowe nicyo kizima tu es le père de toute famille rero nicyo gituma amana ndagushimira ku muntu wese ariko arumvira izi enseignement canke izi échange twagize ndakwinginze umugendere mana umwibutse yuko ico wamugize c'est pour le service de l'autre mana ico ubutunzi bwose wamushizemo n'ubw'abandi mana subwo azofunguramo subwo azokwihamo kuko mana ico tujya tugikura iwawe ico ikitubeshaho tugikura ibwini wawe mana ariko mana ico watugize ni kugira duhande service aux autres pour que le jardin waduhaye mana tuyikore nk'uko uvyifuza ndagushimira mana yuko uri imana y'ubuntu kandi imana ibandanya yigura amaso y'umutima wacu kandi uri imana ibohora mana merci kuko ijambo ryawe rivuga yuko ton peuple qui périt par connaissance mana ibohoka aussi par la connaissance ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen mugire umunsi mwiza imana ibahezagire cyane rwose.